ni imana y'ukuri, imana yaremye iduha Burundi bwiza, iduha n'abarundi bakunda ibikorwa, none iriko iratwuhirira mu kudukura mu menyo y'abatwenzi. Mu Kirundi iyo umuvyeyi yarindiriye ikibondo akakibura, hanyuma Imana ikamutera iteka, umunsi urizina agasama akibaruka, nta kindi akora atari kuninahaza Imana kuko ibimukuye mu menyo y'abatwenzi. Uyu mwana turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha. Uru rugomero rw'umuyagankuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe, yaramahasa. Umwe yanigiwe mu meshi arapfa, uyu nawe nsanga aracagoyagoya, nawe nyene yari ku mfiro. Casanga hariho abantu muri iki gihugu cacu batifuza ko umuco ubaho mu Burundi. Uwo yapfuye ni Mpanda, uyu nawe yaje gupfira mu meshi nawe nyene. Mugabo kubera twabonye uwa mbere nyene yapfuye, twarakoze ibishoboka vyose kugira ngo ubabeho. Igihe nari ngitangura amabanga, muvyo narinzi bizoduha umutahe wari umuco, wari umuyagankuba. Casanga aho dukorana abandi bari kumva, indongozi zari kumva ko dukwiye umuyagankuba, nizo za mbere zitawushaka. Sanga muri Regideso bugaye amamoteri yari kuzana umuyagankuba wa megawati 5. Sanga barugaye, sanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira, sanga gaha Kaboseze iri ku mfiro. Numva yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru, kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe. Ngo umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Tuje kuhugurura, hariho vyinshi bitarakorwa, ibarabara ntirirakorwa. Mugabo kera barabivuze bati umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Twokwishira ngo turindiriye ibarabara, twava dusanga n'ibibavyononye, kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere, baba bariyivye ivyuma vya kabiri, baba baravyivye. Numva n'umwana yavutse hariho abatamushaka, baravyivye. Turakora uko dushobora, turagira iperereza, turabitora iyo vyagurishirijwe. Mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari bakurikira politike y'ukwanga umuyagankuba mu Burundi. Niyo iterekana yuko ata abantu bashavujwe n'umuyagankuba kozi bari bagwishe, hakivyerekana nawe nyene. Yego nivyo yaracira urubanza kandi iramukubita mu gahanga, turashobora gutora n'ivyo vyuma yari yivye, turabigarukana ngaha. None no musi urugomero umuyagankuba uruguruwe, Imana nene nahanzwe mw'ijuru. Ibi rero ni ikimenyetso c'uko nta muntu n'umwe ashobora gutunga adaciye mu mpagatanye, kandi murabizi no mw'ijambo ry'Imana niko bimeze. Utarushe ntushobora gutera imbere. Mugiki ni ikimenyetso kugira tumenye yuko basanibarati bariho muri Burundi. Sanibarati benshi ntabe bazi. Nehemiya yararonse uruhusha rwo gusubira kubaka Yerusalemu.
hari harasambutse hose. Hanyuma Nehemiya aje kubaka akoranya afata ingingo avuga ati kuvu abafundi umwe wese yubaka hagati inkota yiwe kuko abase barakaka. Bubatse igihugu bahagati inkota, abene igihugu baraja ku bikorwa rusangi, Israeli irasubira irubaka. Babonye bamaramaye atako bagira ngo abasambure kuri ibyo bariko barubaka, basandi baratacava ngo bijya bubatse ngo ni mwebwe yo bitsitara ko vyoca bihenuka ngo ntibikomeye. No ngahandatse ko ejo muzokumva bavuga yuko ataco dufise. Ko ndababwire no minsi hese murazi twavuze tuti abarundi dukore gushika umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko uronke amahera. Hariho abantu vyababaje cane babonye mu Burundi atakwasha ikivugwaho, babonye abantu bafungura, baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje kw'isi bica mbere n'Uburundi. Baravyandika mu binyamakuru baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara ngo Burundi bamugize ngo bavyandikishije ibara ry'amaraso ritukura ngo nico gihugu ca mbere gishonje. Ndabwira nti ntimwadututse mwatubesheye, mwe muheruka bagwaye kwashiga yemwe ntimuri ngaha mwese abana bakuru ntibanazi kwashinge nisa muga mwe muri hiyo ntimuyizigiye twahora tugwara kwasha muguno musi batwagiriza ko tugwaye kwasha inzara igira itwice nibase n'imbarati rero abo twubaka bavengwa, twubaka barugurirwa gushikaho bazogwara. Umushishi tubarye tuzoguma twubaka ntituzohagarara, tuzoguma twubaka. Igihe twatsaba ijya bimoteri muri regidezo vyari vyugawe, abantu barize banganiki gushikaho urya mudeje wa regidezo ntari ngaha ari mu mabanga yagiye hanze mu vy'akazi. Mugabo ndakubwiye yaraswe baramwanka, n'ubu baramwanka. Naganda mubwiye ugukura k'umuswi so kubera impuhwe z'agaca. Umwasa gucira icobo Imana ihagucira icanzu. Abantu bose bazi ko bariko bagwanya iterambere ry'Uburundi basenge shetani naje senga Imana tuze turabonesha ubundi, tuze turabonesha ubundi. Birababaje gusanga abarundi nyene aribo bariko bagwanya iterambere ry'Uburundi, birababaje. Nare ko ababigize mwaza ko abanyamahanga nawe yabari umunyamahanga yongera ku Murundi kuko bazinama twica Uburundi gute. Ndabivuze kugira babimenye kandi narababwiye tuzojana tuzinanye kandi ndazi yuko ntimuzonesha kuko ndi mu nzira y'Imana. Uburundi ni igihugu gitegeza gutera imbere, gitegeza gutera imbere. None rero no munsi tuje guhimbaza umuco, no munsi w'umuco tugira akanyamuneza kuko ivyizigiro biriho. Iki ni ikimenyetso haracariho abagabo mu gihugu, haracariho abagabo. Nshimire cyane igihugu c'Ubuhindi kuva mu 2015 abari baratunganije guhenura Uburundi bagategura gutembagaza inzego z'igihugu. Babonye vyase baciye bafatira ibihano Burundi. Bafashe ivyo bihano Ubuhindi buti oya reka ncenza dukora. Ubuhindi turagenda baremera bati reka tubagurane muronke umuyaga nkuba. Nagira sabe mukomera amashi ico gihugu c'Ubuhindi. Reka rero tubahanishe ubworo ntibatunge. Imana nayo ikirabibona. Ndakunda abakozi b'Imana, ndakunda abakozi b'Imana kuko ico gihe hariho umusaseredoti umwe yaciye aducira umugani w'akadogobwa, muravyibuka. Ati bobo bashaka ko babahamba, uwo muntu yarafise akadogobwa hanyuma karagenda gaca kagwa mu kinogo, arahena ingene yo gakurayo biranka
byasati rero nikaze yasanukire ngako kanukira abantu reka ndagahambe nta kundi kakibona agasarafurira ashize y'ivu kagikunkumura gaca karihagararako ashiramwo ivu kagikunkumura karihagararako ashiramwo ivu gushikaho asanga yutuje ca kinogo kibereye hejuru gaca karigiye none Uburundi ntiburiho buriho dukomera amashyi Imana yacu nimwiyumvire kera tuconka je nararyohewe abantu bavuze bati ntafasha tutosubira ku Burundi narashimye cyane kera tuconka twari turwaye kwashi uno munsi nta kwashi turwaye kera tuconka twari muri nyakatsi uno munsi urarondera nyakatsi uyibonye n'igitangara ehera ivyo turiko turakora kare twavuga ngo imfashanyo ngo nzana imfashanyo turashonje turakenye nzana imfashanyo ndabakunda cyane nico gituma nkunda abamama cyane abafasoni ndabakunda kuko nibo nakuye ku icigwa aba bamama hageze gucutsa umwana nta kigongwe umwana ntashaka kuva kw'ibere aguma agizigitirira gushika baca bashirako ipiripiri ngo ntasubire gukora twebwe natwe Barundi twari twamenyereye imfashanyo nico tuba tutigeze rutera imbere hanyuma baca baraducuza abamenyereye kwaka imfashanyo bararinze kandi ntujya mwana ararira gushika hose wiwe ashobora gusaba umukenyezi we ati basi mwibere ry'uno munsi ejo uzomwimba ati sindamuha natwe hariho Abarundi baguma barira ngo genda usaba imfashanyo ngo urabona abwira ati twaracutse harageze ko tubababiswe vy'inobe ubu bose ndabwira nti zana ngurana nzogusubiza nico gituma nkunda cyane umuntu agurana narigeze kubwira na Banki Mondiale nti je nta mfashanyo nkeneye je ngurana nzoyabasubiza mu myaka itarenga 5 n'inyungu yanyu ndabaye barandaba batuzoyakoresha iki mu Burundi nico gihugu ca mbere gitunze kw'isi jewe ubunyene zana mu nterero umutahe hanyuma murabe ko je ntabasubiza kandi gaguma nunze none murabona uno munsi abavyumvise kare baduha ingurane umuyaga nkuba iyo bariko baravuga ngo duhingure ubutare bwacu iminsi yose kibazo bakubaza ngo murafise umuyaga nkuba none ngahaga mushikiranganje wofata ko umuyaga nkuba atawo dufise ugaca ujana guhingura ubutare ubwo butare bwaca bwubaka ubundi muyaga nkuba none ntitworya uko twahora kobasha turavuga tuti kuva ubu twihe mu myaka 2 dukoresha umuyaga nkuba tube turosa amahera yo kubaka ubundi muyaga nkuba ubu si umutare turosa kandi nayo ngurane duca tuyiriha muri ubwo butare nyene ega hariho ubutare butagoye guhingura dufise ubutare bw'icuma ahanyene mu Cibitoke muri Bukinanyana dufise umusozi wuzuye ubutare bw'icuma twarawucaje kupima muri Afrika y'Epfo dusanga bupima ibice ntuzeye tenere nirenza 85%. None kera kumuzi kwa bakera bahora bacura icuma kandi rero nasanze Abahindi aribo ba mbere bazi no guhingura ubwo butare arico gituma ko Abahindi arabagenzi n'abajama nagira ntume ambasaderi agenda tubwirire abahinga b'Abahindi bazi guhingura ubutare bw'icuma baze tubereke duhingure bazokungukana natwunguke is a win-win cooperation turafise ubutare bw'icuma twasaze tubuhingura ubunyene Uburundi nta myaka 5 bwohera mu kivuga ngo n'igihugu gikenya mugabo kubera hakiri umuzimiza mu mitima y'abantu mu ngo nivyo vy'umugabo nutegura ejo umuyaga nkuba hariho abantu murambwira nti ugira utere imbere genda ufate ujya mushara wawe umanyuremo 4 uca urya icya 4 ndamwereka ingene agira ikindi gice kiziganye ikindi gice agishire mu kagambi nza numva ngo nurya iki utaronka ku kazi warya iki none natwe twofata tuti
nta muyaga nkuba dufise ugaca ufata umuyaga nkuba tukawujana mu mahinguriro aha muratse twoca tuguka mu myaka mikeya mugumu bose bumva itara gusa rikumurikire warayubusa ngo kumurikira woneze twumvikane warayubusa hari amatara worode harigeze gutera inzara mu 2007 nari umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano amagorwa nahagorewe nico gituma ngoma mpimiriza turime ico gihe harateye inzara mu ntara ya Karusi bayitago yitwa Nzobandambara n'ubacapfa ngo murimwa kuri cangiye ca Nzobandambara iyo ufise inzara nayo matara uvuga ngo ibintu bishisha ariko nk'ubu turose amatara ubu nyene mutangura kwimvira imigambi nagira ndabwire ibibura amatara ariko aravuga igituma dushaka imiyaga nkuba dukeneye ku Burundi bwose dusanga atakigwati na kimwe kitagira umuyaga nkuba erega nico gituma turiko turi mu muyaga nkuba mwinshi ntagira imitumba muje ngaho ngo muramurire mugabo co ndababwiye nta bantu baba mu mwonga bazoronka umuyaga nkuba ntakuba ico ndakibaragani nta muntu aba mu mwonga umuhano muraho wundi hariya muzoronka genda mube mu bigwati tubazanira amata va mu mwonga niho n'amatoga atayaguka urabatari bamurarondera ahubwo aho mushira ibigwati abo bariko baravuga ngo abatarago ntiyabashikiri baje kwa mu bigwati barabe none saya nyene ariko ntibikwiye gusa ko bakumurikira gira n'imigambi uwo muyaga nkuba uzowukoresha iki umwe wese nayiyumvire mu mutwe we uwo muyaga nkuba niba wumpa nzowukoresha iki uzowukoresha iki n'agasaro do kwafira uzogira ubu rero n'agasaro do kwafira hariho insyo no kubumba burya imashini nizo zibumba bitagwa inkona nibari ntabisubiza inkona biri ngaha inkona mu gucutsa ibiswi vyayo ibaza gutatagura icayi vyari birimwo hanyuma bikabura aho biba bigaca bitangura kwiga kuguruka bigurutse bica bikoroka kuko yarika hejuru cane iyo atazi n'inyoni zishikaye bipararanganye rero vyakorotse igaca igenda igaca isasa amababa bigaca bijako igaca bigurukana neza ikabishikana imana nayo mu kugucutsa irakubwira iti je narakuremye ndaguha ubwenge ndaguha n'ibikwiye vyose bishobora kugutunga mugabo ubwo bwenge naguhaye ntukugira ubihingure izo nkomezi naguhaye ntukugira ushobore gukora ugaca ugenda rero ndiyicariye nta na hamwe nasanze imana arigezeho umuntu atarusha nta na hamwe nararondeye narabuze uwo uhamenya arambwira igitabo cy'ijambo ry'Imana ari gihari pati hari ahantu womenyera umuntu yaba yararoshe atarushe na Yesu ari Yesu yari Imana yavukiye mu bwato bw'inka iyumvire yavutse ari umworo nyakuti mu bwato bw'inka nabwo nyine atiye atari ubwase twebwe rero kubera Imana dutwengeye umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu izo kwame dutwengera irabanza ikavuga iti ubu nawe c'umukuru nico gituma ikubwira ngo genda naho hababa mugande kumwe nawe harababa rega Imana ibizi ko hababa gica ikubwira ngo ntugire ubwoba ndi kumwe nawe bene Isirayeli nibo Imana yagize ikigongwe kubera bari mu bugaragwa atamvura n'umusenyi gusa ntibashobora kurima barapararangana inzara ibishe ikibahamana mugabo ndababwiye nimwumva kuva umunsi bajabutse Yorodani barasubiye kuronka amana ndabene ati barasubiye kuronka byabaye biheza ati ubu rero nimwirondere namwe murashitse aho mushobora kurima ntoze murabona hajya hari siza murabona amazi ahari mugakubwira ati nabuze imfura sinshobora
nabuze amazi naba murabona ku metero imwe ntiharimye kandi ujya muntu nyeneho azokubwira ko inzara yamwishe kw'imvura yarase kuko none ndabeshye hajya jesi hashira umurima ubunyene w'ibigori kandi ukazokwera murambwira nyeneho tuvyumvikana hampe murabe ko je harimo ibigori kandi bikera kandi nkabirya nkashora murambwira nyene ari ngaha niyo bari ngaha twumvikana hanyihere ndahirimire shabu nyene Imana iraduha tukayimanuza ibindi bihugu naragiye mu gihugu c'Ubushinwa ncasanga bariko bakura umugende ku birometero 1500 bariko bawuzana ahantu hari umugaragwa atamvura yigerirwa murazi cyane cyo guca umugende uja ku birometero 1500 naragiye mu Misiri mvi Kayiro ngenda hitwa Alexandre ndabona umurima w'ibitoki ahantu kuva isiremwa atamvura irahagwa kandi rero ndabarubwire ayo mazi bakoresha i Burundi tubaha igice kinini cyane bavometse imvura ntayo bazi wagenda mura ntanzara bafise Imana yaguhaye ubwo bwenge bukoreshe hajya kwirirwa wicaye ngo imvura ntiragwa aho kuja kuvoma amazi hajya mu ruzi uvomera hajya tuze turiga ubwenge Imana iraguha ikaguha ubwenge ikaguha n'inkomezi none urabona kubera ubwenge Imana yaduhaye n'inkomezi burya kuremera ntanyo karonka umuyaga nkuba abagabo ntimugire biroroshe Angelique oye iyi sosiyete Angelique yaragize neza arazanye ubuhinga bwayo urabona ubuhinga bwavuye mu Buhinde bushikaga ariko ngira ashima ikintu kimwe nk'ubu mugabo rero abantu batwara regidezo ubu nibo bitera urwango kwe erega murazana ishari n'ubwa mbere regidezo itaza amahera yo kubaka umuyaga nkuba sivyo ndabeshe si ubwa mbere regidezo miliyaridi 15 regidezo ikazitanga zo kubaka umuyaga nkuba si ubwa mbere none abandi bahora bayashira yayakuye abandi bahora bayashira kugara umuyaga nkuba gusa nta kindi bashoboye urazi regidezo yari ifise ibimoteri megawate 5 iravyugara ikigenda gusuma umuyaga nkuba nimwiyumvire shajende nk'abajya ico nakora naca ngenda nkihamba ahantu ntagira uwo tuzosubira guhurira mw'ibarabara burya abarundi ntibamaramarana oya jembwira hambwira abakuru mwebwe ni sawa murabera jembwira aba bakuru jembwira ingene ushobora kugenda ukagura JPV witi uyishikanye hagacaza umuntu akubwira ati iyo JPV witi shaka uyugaranira mu rupangu ucuza gukoti wanje uzura koti wanje ugaca uyiheba ugaca gukota JPV witi kuwundi mugabo uyifise buhira utruve sa logique none mbwira nk'umuntu yabigize je nosubira kuja mu kabare kaja kuri kontwara abantu bambona